biruvuze rimwe neza na neza duhuye n'umuhungu yitwa Izayi avuka mu Kayanza kandi afise impano zikomeye cyane. Rero akaba yarakeneye yuko yoronka ubufasha kuko ibintu azi biteye ubwoba. Ufise imyaka ingahe mwana? 13. Afise imyaka 13 ariko ubuhinga afise buteye ubwoba busumba ubw'ufise imyaka 25. Ngo n'umwana avuka mu Kayanza kandi kabisa ibintu akora biteye ubwoba. Duhuriye hamwe barabara nyene ya basha yesta ibintu biteye ubwoba. Rero akabasaba ubufasha rero Iza vuga nimero zawe rero ku mutwe. Urumva arashizemo n'umuziki ntivyoroshe wa muhungu ntiyoroshe. Tukaba dusaba yuko abantu bafise amikoro bakwiye kuza bararaba abana nk'aba bafise ingabire nk'izi bakabateza imbere ku gihugu cy'u Burundi. Ndabona kirimwe abantu baciye ubwenge. Murakoze. Witwa Izayi rero irindi uvuka he? Mu Kayanza he? None ibi bintu wabimenye gute? Ubu bushakashatsi wamenye kubukoresha gute? Connected. Hey Izayi, uwo kuronderera umuntu, uwo kuronderera nk'umuntu akagufasha muri iyo mpano yawe, uwo kwemera? Nyishura uba hehe? Mu Matafari. None ibi bintu watangwe kubimenya kubikora ryari? Umwaka wose. None uri kurabibona hari umusaruro biko birakuzanira? Aho ni sawa. Urafise nimero za telefone? Tuzimba. Subira uvuze rimwe. Neza na neza duhuye n'umuhungu yitwa Izayi avuka mu Kayanza kandi afise impano zikomeye cyane. Rero akaba yarakeneye yuko yoronka ubufasha kuko ibintu azi biteye ubwoba. Ufise imyaka ingahe mwana? 13. Afise imyaka 13 ariko ubuhinga afise buteye ubwoba busumba ubw'ufise imyaka 25. Ngo n'umwana avuka mu Kayanza kandi kabisa ibintu akora biteye ubwoba. Duhuriye hamwe barabara nyene ya basha yesta ibintu biteye ubwoba. Rero akabasaba ubufasha rero Iza vuga nimero zawe rero ku mutwe. Urumva arashizemo n'umuziki ntivyoroshe wa muhungu ntiyoroshe. Tukaba dusaba yuko abantu bafise amikoro bakwiye kuza bararaba abana nk'aba bafise ingabire nk'izi bakabateza imbere ku gihugu cy'u Burundi. Ndabona kirimwe abantu baciye ubwenge. Murakoze.